bon aho rero bica bivana na account yo muntu vraiment kubera twege turakora ibikora nka vraiment kugira ngo account yiwe iduge canke viewers zije ko kubera twege turiyemera vraiment uvuze tudukeneye viewers nka 2000 par mois tuvuge exemple izo zitategezo kujako s'abonner ushaka nk'igihumbi ku kwezi vraiment turagira uko bishoboka byose ikibazo nikiba kiri kuri twebwe ahubwo ariho nigihe usanga n'abastare benshi bafite amacano y'uburofa atarege ntibari inoti ngo bazikore fresh urahura nk'umuntu ushize ko vyuzi nka 50 ugasanga asigaye 25 mwico gihe turakora tukamubwiye amani dukorane yani tuje ku murongo umwe nawe uje ku murongo umwe. Hello bakunzi ba TV safa umeze neza my love I'm good I'm okay ndameze neza nkuko bisanzwe ariko ndanababwira neza ko ndabakunda cyane ndababwira ati uno munsi nagarutse mu gisagara cya Bujumbura ariko kitani kwetu mu karere wacu nyine twahishikiye kugira ngo dutwike urimva ati ndi kumwe nande canke mwari muno musagire yigishike guma nanje guys bandugire subscribe kwanza kugira ngo tugende tumeze fresh turiko turakora umuti umeze neza so ku buryo bw'iwanje ndafise umukobwa mwiza cameraman hera hasi wallahi chini kwa chini chini kwa chini ona toto jaune so ni Aisuper lava benshi baramuzi ni cyamamare muri kino gihe muri plus 257 asanzwe ataririmba ariko afise ukuntu yagiye araduga abo no munsi ndabavugira amazina kuko ntibasanzwe bivuga mu izina ariko ndabavugira tu kubavuga nyana ndafise uwundi bita No Beaf iri ntaryo nshirako araza kugishirako ninamuramutsa so reka mperere aho nahereye kuvuga kugira ngo turamukanye vipi fresh poa kabisa sauti ya itoki yani hatari weekends unajua tena nuko ko waraye muri moya mbiri vipi wapi 3 4 umeze neza ariko ndameze poa kabisa abakunzi bandati bashaka kubona mu maso ariko baramukije bakunzi banda TV aho muri hose ana gusa nashaka yose ndabatwikire muranye ari mwiza guys nta bindi byose navyo inimero murasanga inbox promoters yo boy fresh amani sana amani yes mimi naona fresh zinakuwasha asante sana bro ila nawe fresh sana na mimi hakuna kitu ndugu yangu sana nishachakalika man aina noma bro asante sana kunikaribisha hapa yani ariko nizere neza ko mwese aho muri fresh mwaje muri good tumeze neza cyane ku ruhande rwanje ni fresh kabisa ego uno munsi rero turaganira kuvyerekeye plus 257 muri rusange ariko ndabamenyeshe neza abaturi kumwe bafise uruhara ruhe muri entertainment n'aba promoter iyo mvuze mu promoter cyo mvuye ko ari umuntu a promoting ikintu n'umwanditsi muri rusange n'abanditsi bandika about entertainment y'u Burundi umuziki ireresi canke ikintu cyose wifuza gutangaza abaragishikana aho ubushaka sasa rero abapinga ni benshi avuga menshi ti wapi wanatutokea huku wanataka kula franga nini binaisha wapo sasa no munsi nabaza kugira ngo bi introduce bavuge neza ngene bakora umuga wabo kugira ngo umuntu wari wese yumve ko bamotive no kubarondera kugira ngo akoresha ibikorwa vyabo ariko ava yuko dushika hiyo hose reka tubanze tubaze umwe wese umuga yawutanguye gute byagenze gute aho bayemwo gute duhere ku gashatsi cyamusha mtina bari duhere ku gashatsi ngo yivuga umuga yawutanguye ryari bimeze gute Aisuper lava yes bon en fait nabitanguye bon comme blague nyene joke ibintu vyo kuza Facebook murayizi kuza uraposta umuntu kwiposta nawe bon bicabiri byinjiramo nyene bon gukunda umuziki gukunda abanyamuziki ko tusanga uzura kurikirana ivyo bakora ugashirako bon fise nka à peu près 5 ans ego ndabikoramo naho nyene cyuzumva nyene atakigenda bukebuke Senka uri umwana w'umukobwa uri kurakora promotion y'ibintu bitandukanye nta namba myuhura navyo muri ivyo bintu ko ndazi abakobwa benshi basanzwe bakora ibintu na cyane cyane abakobwa benshi usanga bavuga ati je nta bintu vyo kwandika noronka ho expression yo kuvyandika bivaye ko bikeneye amajambo y'ubwenge y'indani bon bivana n'ikintu umuntu yaba yakoze
umuntu ugiye kugira iyo promotion canke gupromotinga ni ibintu nyene usanga bikurimwe wewe wenyene kwandika ni mu mutwe tu. Umuntu wa mbere watanguye gukorera nimba wibuka yo barinde gukorera bana jebore ngukora ivyo wanje hama nikupiga kitu kidogo nawe banibuka vraiment gusa sindamwibuka kwera uwo muntu ariko uribuka amafaranga mbere watanguye gukorera ingana ngana ndayibuka gusa sinoyavuga wapi tu ngo yo bari desora yavuga tugiye ni nta wapi sinovuga amarare bampaye kwete d'ailleurs c'était pas l'argent donc amazi gusa yo kunywa avuga ati ebana fasha ufashe nyene ifana nzogo ego no beef promoter reka tugaruke kuri wewe gatowe nawe tukubaze ati umwuga wo wawutanguye gute vyaje gute kugira uvuge ati ngenda fasha umwanzuro uko ntapiga kazi mutaki musipotaka uyu mwuga twawutanguye turi abantu cimugana nawo utanguriye ruguru hari mu karusi nawo utanguriye ruguru uyu mwuga ndawutangura usivye ko nabonye ko ari umwuga ape ariko nkitangura bitanguye nk'umuntu yiryohera kuri Facebook kupostinga mugenza gupostinga mama fresh so nico gihe ndagira amahirwe yo kuba mu bwami bwa capitale y'u Burundi Bujumbura maze mwico gihe ni postinga na umuntu niyumva mu muziki nubwo nabandi hariya nyene uco bibona ryamara na umuntu numva umuziki neza kunyubaka nkaba nari impengamiye ku ruhande gumwe maririmbya bikora neza kwa satura sinobihisha kuko ahantu waba warakuriye niho haya ubundi ndabona neza yuko ndiko ndashigikira umuntu umwe bitambereye ubundi gusa ndavuga ati nzobikora maze nshigikire nzindi mpano Imana impezagira uko maze ndatangura kuja mu bintu byo kwiga promoters yani kwandika inkuru zaba mbi zaba nziza kuko jewe n'inkuru nandika sindaba ngo waranguriye amazi ukosheje ikintu ndagukosora ku rubuga maze nkavyerekana abafana nibaza ko hariho nk'inkuru wagiye ubona umutipe umwe aheruka kugira mariage yambaye impeta zine meme turerekana neza ko n'inkoba ziwe zidasa yoba yarisize utuntu so rero uyu mwuga je ndawushima sana maze gukora utuntu twishi deja na telefone ka wisamire kavuye ngaho so rero ubundi ndabikora nk'umwuga ego ngira ko mbaza aho nyene gatoye iyo ugomba gukorana n'umuntu sivyo akavuga ati ngoma ndawo promotingira ibikorwa vyiwe inguvu za kwimwe ukavuga ati jewe nindagukorera upene spopenda kiraduga tu ukwemera kwanyu kuva he mufise confidence ngana iva he nuvuga ituruka he uyavuga ati iyi confidence ndavyemeza neza yuko ikintu zogenda neza ukuntu bimera turafise ubuhamya neza bwemeza neza ko niba ushaka vyuzi turabikora niba ushaka sabone turabikora niba ushaka izina turabikora maze kadugira rimwe yamara turitanga ariko tukabikora mu rukundo no gushikikira umuziki ndundi yani haza bavuga ati mwe muhora mu hacking ibintu by'abantu kugira ngo muduze kintu bamwe yemeje ko twese turafise ama page turayakoresha ariko ntaduga nkuko mu bwayo wanyaduka izo page ziri ariko zandika ibintu meze neza mu gihe twandika ibintu tuba twabajije benebo n'umuntu aba yadutumye tuba tuzi neza ko abizi tugatanga amakuru meza kandi aramvuye anasomeka neza kabisa reka tugaruke kwa Aisuper bavuga toye tumpige one question kugira ngo tumenye neza ingene babigenda no musi umuntu agomba kuronka Aisuper bava mu kazi kiwe amuronka gute yani igiciro kiravuna canke bigenda gute bon numero yanje bon murayifise ashobora kuyandika hajya kuri écran yanyu ya TV hama igiciro vraiment ni inbox ego vraiment nta muntu yovugira igiciro hajya kandi ntituvuna vraiment ndazi neza ko abantu bakurikirana TV online zo ngahi wacu bagakurikirana ama comment nimumva Aisuper love ndazi muraza komera uko nta hantu namwe atajya gukomentinga kabisa je na misi yose ni washaka kugupinga urabibigano vyanje vyose uzosanga yo comment yiwe sivyo nukuvuga neza cyane baza ati bagi abantu bose ugenda ukagira comment ushaka gusaba kumenye canke hari akantu nyene kuna maongezi ya inbox unakuwa unafanya wapi ndabikora kubw'urukundo mbonye bon link y'umuntu je dois kuja kuraba ivyo yakoze negeza kuja kuraba akazi kiwe kubera bon turafitanye isano umu promoter n'umu journaliste bon en fait hari ikintu peut-être mbangiye kuraba kwiga kuri we
nico gituma dusanga comment zanje ziri kuri every TV ni nkeya najako kabisa tugenda ku kintu gikomeye tuba dushaka kumenya mufashwe gute muri rusangi mu baririmbi musanzwe mukorera ivyo bintu canke mu bafanze canke aha tuvuge muri rusangi mufashwe gute kubw'akazi kanyu bon en fait aya batatwemera aya yumvira nyene ngo ajya turashobora kuba inoti canke tukabagirira gutyo ugasanga baraturiye inoti mais ndibaza ko hari abo twakoreye bagashima kandi n'ubu bageze kure ku bw'ibikorwa by'iwacu yego bon si bose badufata nabi canke batatwizera ariko hariyo bamwe nyene batuze nyene kandi bakadufata neza kandi banatwizera yego iyo mukoreye umuntu akabahemukira mwebwe koko bibaho vraiment iyo mukoreye umuntu akabahemukira cyangwa akavuga ati mwe mwaramemukira ivyo twaganiriye ntivyashitse peut-être usanga mwaravuga ati je nzoro nka sabo nk'ibihumbi nka 3 ugasanga igihe ngo mwahanye igiheza rose nka sabo nk'igihumbi bice bigenda gute kuri mwebwe bon aho rero bica bivana na account yo muntu vraiment kubera twege turakora ibikora nka vraiment kugira ngo account yiwe iduge canke viewers zijeko kubera twege turiyemera vuba uvuze tudukeneye viewers nka 2000 par mois tuvuge exemple izo zitategezo kujako s'abonner ushaka nk'igihumbi ku kwezi vraiment turagira uko bishoboka byose bitajako gusa bivanye na nza numva ngo barahakinga amanani ama account sinzi je sais pas muga urashobora gushirako nka sabone nka 10 ku munsi ukadusanga ejo ngo zavuyeko none uca wumva gute ziri he ninde yazitwaye wumva si twebwe aho reno hashaba ikibazo rero kurya bakoresha namwe bavuga ati mwebwe nimwashize ko ibintu by'ububeshi en fait turamuha caption turagira capture screenshot tukamwereka ebana wabonye aho tugeze ukadubona après 24 heures canke amasaha ngo zagabanutse alors c'est pas notre problème Yego sikibazo ciwacu. Naho nabavuze ati nanyije kubera ko narabahaye akazi nakiwanyu noshavuga ko biba byageze. Twamaze gukwereka ikogwa twagikoze hama après ukazibona ngo bizavuyeko. Twege ntujya gushira ko like twe ntitwoshira ko like igihumbi uri umuntu umwe. Oya uramuha umuntu link ukamusaba ati ebana ndagusabye shira sabone ngaha none ibikurikirana navyo tuba tuzi ibikurikirana ntitubizi vraiment. Lego wallahi. Ego no Beaf je ngaruke gatoye. Kuri kuya kuntu muduza sabu y'ikintu sivyo ndazi habi kuna ujanja mwingi mnatumiaga ujanja upo mwakoranye sabu zaduze nko yabishaka mugabo nyuma yo kumuheza akazi kanyu kama sabu sivyo akashira kikana kabona ntikiduga yani ntaho kija kana vise sabu zikwiriye haba ikibazo kuri mwebwe cyangwa bimeze gute ikibazo nikiba kiri kuri twebwe ahubwo ariho nigihe usanga n'abastare benshi bafite amacano y'uburofa tarege atari bari inoti ngo bazikore fresh urahura nk'umuntu ushize ko vyuzi nka 50 ugasanga asigaye 25 mwico gihe turakora tukamubwiye amani dukorane yani tuje ku murongo umwe nawe uje ku murongo umwe tugende muri YouTube yawe nawe ujeyo kandi usangeyo urabe eski ibintu ariko baraduza nivyo ya urabaho bigera usubireyo kandi urabaho bigeze yani rero usubiyeyo gasanga vyakorotse bicunga ubwo kuma account yawe kuko iryo sikoza ryacu gusa nuko tubikoze bikaja ko turavyerekana tukavuga ati byamaze kujako mu mwanya dusanze vyapungutse probleme ni wabo kuma account yabo yego abandi bakavuga ati barashobora kwa baronda mugakorana muri ko murakorana akazi kakagenda neza bitu binapanda fresh mugabo après ya contrat mwasinyaniye ntibisubira kugenda ko wowe abayakorondogera ngo aronka abantu ba visibility zo gumikurikira mugabo umaze kugenda kamengana abantu bagiye babwiye ati bana minisha toka sasa namwe musuru diagetene biri mu bintu bituma batabize bavuga ati wapi mwe munatudanganyaga ivyo bintu birabaho ku bastare benshi birabaho ngo birabaho nene ntumva ko apo mucha mutuma mudasubira kwizerwa ko nasubira kwarondera kandi ndamunganire dati kuri ico kibazo bon we twakoranye donc twahanye ikiringo cy'ukwezi dukorane urabona akazi ni fresh ikiringo cyacu cyaheze bisigura ko akazi kaheze curondera abandi utarondera abandi tugumane ugumye wenyene none wumva akazi kazogenda gute
kumye wenyene ni unye mani nkumviriza mani unye wewe uri kuri ndative contre iraheze bace bicara none ninda zoja kuri kamera canke kuri micro oyarindiye je naguhamagaye Aisuper ingumfashe share y'ibiganiro by'ibanje nkoze unisaidie share jubi tubipande umekuja twakoze bana unapika share mpaka naona biko inaendeka fresh leo maze kugenda Jesse nikaze nguma nkora wewe umaze kugenda za share zahora ziza azirudi tena mugenzi tie bake abantu bahora baza kundugiza deja bataendelea kunisupport nibabandanya kubera twebwe aho twashikana ni muwa mugihashitse hari abantu baje kuraba ikiganiro parce que baronse link n'abandi baziraba kubera notification ariko benshi baje kuraba kubera link notification usanga si benshi baje kuraba ikintu donc baronse notification benshi baziraba kubera link nico gituma rero ndakubwiye ko duhejeje tuba duhejeje aho rene unahuje fresh yuko ari aho uba washikana bitabigishika voila hapo sasa hapo ndo naelewa sasa vizuri kuko inguvu ziba zapungutse kameme ya sasa tusifanye siri bana muriko munyegeza mwebwe ndazi neza yuko muko kwa group murakagwi nakagwi k'abantu kandi batari baki hamwe ahubwo reka nkeze best Burundian promoters guys ubu mugiye kubona umuguri hamwe wabanditsi b'inkuru zaba mbi zaba nziza umugwi witwa best Burundian promoters ikorera mu gihugu cy'u Burundi maze tugiye kuja hejuru cyane kujya muzi amikali demizisi natwe tumenye nka kundi yani kabisa sasa tuendelee sasa kidogo mwe murakagwika abantu kandi umuntu akeneye kubarondera ubu ntarondera umuntu avuga ati ndondere irya groupe runaka mu nkorere sawa ifo tutie pri sio mimi kikuja hapa moshere musinikatie franga nyingi ya ico kiriho ariko tubikora mu rukundo man nama yaradusaba ko n'abantu bafise ibikorwa byabo ni bake bafise amahera boduha kuko biraturusha ubujya kwigwa ku telefone n'ikindi kintu nta mera dusaba tubikora mu rukundo niba ari amamega n'amazi fresh nuko ko mwe mu kagenda bita abakozi b'Imana bamukorera Imana dukorera abantu baremwe n'Imana ariko urumva Imana ihezagira umuntu bivanye n'igikorwa yakoreye ciza umuntu ya kabisa sasa message ni kugira ngo ntiturambira abantu no munsi kikubwa batumenye bumvise ingene mukora n'ukuntu munaingizaga fitu byeno ariko tugene dutanga message kuri bake abantu usanga bana baba minimani waminifu ndo kitu kikubwa mu buzima nivyo bon en fait turabasavye abantu bafite amakampuni abantu bafite ibintu bakora ibintu by'iwabo donc batwizere mu burondera ba promoter best Burundian promoter irahari bon ayo mu president vice nyene ibintu biba bikenewe muri nka cooperative tuvuge komite irakwiye batwizere azaduha akazi kabo nyene juste nabo bazobona akunguko nabo nibabona ko ibintu byabaye fresh bazoduha ayo mazi nyene nyene cyo byumva nyene nawe 1 none ko yiki musaba amazi mudasaba moya mbiri rero shona n'agacupa kakinjuka utanze moya mbiri c'est tout munajifana na soda mkunywa yonge mugomba kubasa bavuga amazi vuga ati bana tagafana karimo agasuka avuze sister wanje avuze amazi c'est-à-dire amazi n'aba pasteur baba batanutu yoga nkanje cyo kwandika inkuru je ntasomya kandi urumva rero avuze amazi ni nkuko avuze amazi ni nkuko avuga je mfataka nsaka soda nanje urumva mbashaka ikindi kintu ya ibintu nk'ibyo ari abantu uvuze rimwe yumva rimwe nyene no mubya amazi yumva ata kumva turi imbere ya kamera amazi nyene ariko inbox yumva catugira catuhuza fresh n'ibintu bitavuna gusa turakora kugira dufashanye mu promoter agere kure no muri imvya agere kure mu mpano zacu yego tugire kakajama ko kugira ngo tukugara ikiganiro neza turangize fresh wa kandi ikiganiro kirakaze uko ndaha TV irarenze nibaza ko irikirasirika cyane iri mu zambere iri mu ma TV ya mbere nga mu Burundi kuri kigwa cyane kandi baritanga cyane ntaco basaba nake ariko rero nanjye vuga ko mukorera Imana nanjye mukuza kunkorera sasa tufanyaye dere byose ni byacu kandi twabikoze twamatwa uri muri circulation ama group ya WhatsApp Facebook Instagram n'ibindi niba udashima nakundi kuko ndazi ko journaliste baragutse kuko aba diaspora barabaguye ngoje je iyo banashima bose ntwa turi ngaha sivyo hi nubu tugiye kubandanya nta kibazo abo mwese tuzobakorera nawe uzana ikintu dukore
ariko inbox umva ubu tugiye kuza turaganira byinshi muri Best Burundian Promoters niyo tuzoganira byinshi abashefu bariho komite abapresident abatrezor ya ibintu byinshi cyane yani nk'uyu mu system urabona kandi uyu ni umukobwa nyene mufise n'uyu ariko hariho n'abandi bantu bariko baratubaza eske association igiye gukora gute vuba cyane baraza nawe niba uwiyemera mu kwandika inkuru ku ruhande rwa music ariko nubwo haba zindi nkuru bisaba ko abene gihugu babona nawe niba wiyemera karibu tugushire muri association yacu tube benshi maze umwanditsi w'inkuru agiye kurondera amasanamu kwa Big Fizo atimigwa tuzoba dufise amabaja turanga tuzoba dufise tuzoba twemewe ku rwego rw'igihugu ya ibintu nk'ivyo yani Aisuper tumalize kipindi sasa wewe uri umukobwa wenyene muri Best Burundian Promoter wasije wakatuharibia visa vya Burundi hivi karibu ni aje kuonona ni good wa jamaa kupenda mamoya mbili ya moya mbili ni nesi kinyoga gamani arige usanga gusavya amazi yo kwa Rujongo sindavyibaza ego twagize kiganiro kajambo kamwe kunga dusezere n'abakunzi bon bakunzi ba Ndaha TV bakunzi ba entertainment bakunzi b'u Burundi turabasabye vraiment mu dufate ku mugongo dukorane en fait nta muntu akora adashaka kunguko uko mukeneye ko kunguka mu bintu by'iwanyu natwe twunguke mu bintu by'iwacu en fait turabasabye nyene mudushigikire mudufate ku mugongo mutwizere hama tubashe guteza imbere igihugu cacu ego murakoze cyane so guys yari El Malof marimo ko bisanzwe ni kubona Best Burundian Promoters bamwe muri bo hano vuga Aisuper Love nkavuga na No Beaf Promoter abantu bakeneye je sinirwa ndaguhadresse ndaze ko mvuga ushobora kuvuga ati nina bakena nzo basange he Facebook uwanditse gusa ayo mazina mon cher wanakuje bachabaza cyangwa umushaka bana muri commentaire yiwanje ntiyigarabura Aisuper uramusangayo so twako turaganira about entertainment yacu ngine basanzwe bakora akazi kabo ndetse umuntu wese yifuza kwamamaza ibintu vyiwe arashobora kubarondera kugira ngo ibintu bigende neza hama ndabibutse neza yuko mugira subscribe kuri El Malof mwarimu aho ndavuga Facebook page yanje cyangwa mukagira kuri page ya Ndaha TV ya Facebook cyangwa mukagira subscribe ngaha nyine kuri Ndaha TV kugira ibintu bigende bimeze fresh hama ndabashimire cyane kumwana mwampaye mugahe ivyango ngo munkurikirane muraba gaciro cyane.